n'ibyo akeneye ni wowe dawe kubera urazi imbere n'ibyo dukeneye imbere y'uko tukwidondora turizigiye rero kumuvotorera vubu umutabaza amagara n'ubugingo nyir'icyubahiro watoriye ibanga ryo ku mukuru w'igihugu urama witeguriye kwakira ubwitonzi buvuye ku mukama nka Salomo yasaba ati nuba umusabyi wawe umutima utegera kugira ngo ntunganirize igihugu cyawe ushobore gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana yarakutweretse ikwizigiye uramana nayo urazirikana ijambo ryeranda ryayo wongera urirangure urafungura ikivuye mu kanwa k'Imana kuko nanone umuntu ntabeshwaho gusa n'indya z'umubiri arabeshwaho cyane cyane n'ijambo ry'umukama. Hahirwa abaremesha amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri ikiremwa cyayo ukaba kandi waravutse ubwa kabiri mu ibatisimu ukaba mbere waragabuye umutima mweranda mu ikonfirmasiyo. None rero wiyumve kuri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye yaturose n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda umukama ni mwanki ikibi. Turazi gukunda umukama. Umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza ajambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi inshabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise utwugururira amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu nguyo nyoko wawe mwakiri wawe nk'uko wamye umuhanuze nawe umutega amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yesu umwana we n'umuvukanyi wawe akwereke n'ibituzanira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri yongera gukandira manenda Yesu iminsi yose na hose hamwe n'iki gihugu gikinje hano n'abarundi n'abarundikazi bose hamwe n'abazogufasha muri iryo banga tugomba kuguhezagira. Imana niguhezagire ku izina rya Imana niguhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.